Kaze kandi mu kiganiro kigira 10 urukurikirane rw'ibiganiro tuko turabashikiriza hamwe na kwishura cake bazo kimwe gusa mbega niki vyanditswe vyera bivuga ku muziki n'indirimbo. No musi tugiye gusozera ibitabo bitanu vya Mose. Turabe mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe naco gitabo ca nyuma. Igice ca 31 ku murongo wa 19. None rero ni mwandiki indirimbo uyigisha abisirayeli uyibatahuze kugira ngo iyi ndirimbo imbere icabona ku bisirayeli kizobagiriza. Ku murongo wa 22 nuko kuri uwo munsi nyene Mose yandika iyo ndirimbo ayigisha abisirayeli. Ku murongo wa 24 maze Mose ahejeje kwandika amajambo y'ivyo vyagezwe mu gitabo ayarangije abarira abarewe aribo bareruzi bisandugu y'isezerano ry'Uhoraho ati nimujane iki gitabo c'ivyagezwe mu gishiri ruhande y'isandugu y'isezerano ry'Uhoraho Imana yanyu kigumeho kugira ngo kibicabona co kubagiriza. Murongo wa 30 nuko Mose avugira mu matwi y'ikoraniro ryose ry'Abisirayeli amajambo y'indirimbo gushitsaho ayarangirije. Murongo wa 32 igice ca 32 murongo wa 44 gushika 47. Nuko Mose araza avugira amajambo yose iyo ndirimbo mu matwi y'abantu afatanije na Yosuwa mwene Nuni. Maze Mose arangije kubwira abisirayeli bose ayo majambo yose arababara ati mushire imitima yanyu ku majambo yose ndababariye uwo munsi muzoyigisha abana banyu kugira ngo bazokwitondera amajambo yose y'ivyo vyagezwe babishitse. Ivyo ntimubigire ivyoroshe kuko ari vyo bugingo bwanyu kandi nimwavyitondera bizobahesha kurambira mu gihugu ico mugiye kwinjiramwo mujabutse Yorodani ngo mucegukire. Aya majambo dojeje gusoma ni kiganiro cabaye hagati y'Imana na Mose inyuma yaho Imana ihejeje kumuhereza ivyankenerwa vyose bari bakeneye kugira ngo binjire mu gihugu yari yarasezeraniye sekuruza wabo Aburahamu. Imana ihejeje kubimubwira vy'ukuri imubwira ngo shira ayo majambo y'ivyagezwe hehe mu ndirimbo. Murongo wa 19 arashimikira ko gose ati ni mwandiki indirimbo hama uyigisha abisirayeli hama uyibatahuze. Twibukanye gatoya Mose ararangije urugendo rwiwe rwa hano kwisi nk'umurongozi yari yaratoranijwe n'Imana mu mugambi w'agakiza arasozera igihe ciwe aragiye nk'uko abandi bagenda, ariko imbere yuko bagenda atangura kubabwira abibutsa iki gitabo cyo gusubira mu vyagezwe nk'uko citwa kwa kugira ngo basubize inyuma umutima ubwenge bongere bibuke ivy'umwami Imana yabakoreye kuva ibakura mu gihugu ca Egiputa gushika ubu Mose bagere batandukana. Mose agenda bibutsa ibintu vyinshi vyagiye biraba muri kahise. Mugabo intimatima ya kino gitabo ihagaze yuko bamwumvira bakitondera ivyagezwe vyayo bakamukundisha imitima yabo yose n'ubwenge bwabo bwose. Mose arabizi ko aba bantu bamuri imbere ari abantu batagonda izosi, ari abantu b'abanyavyaha bagikeneye ubuntu bw'Imana. Hanyuma ivy'Imana yageze bizotuma imigenderanire iri kwinagura izogumaho nivyo ariko atebera ko gose kugira ngo babimenye baze binjire yongeye kubibibutsa. Harije rero kubahereza ivyagezwe niho tubona hano Uhoraho abe abwira ano majambo. Aya majambo yababwira mu mutima ahagaze kukungena abisirayeli bazosubira inyuma. Ni Imana yarabacunguye ibahaye ivyagezwe ibigishije ingene bakwiye gusenga kugira ngo basubire mu busabane bwayo nayo mugabo vy'ukuri rabona mu mitima yabo ko ejo bazosubira inyuma kugira ngo bazoyigarukeko. Nuko iyi ndirimbo ishigwa nuko ibi vyagezwe bishigwa mu ndirimbo kugira ngo bizobije ivyagirizi kuri bo. Twitegereze gatoye iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo baririmbye ku gice ca 32 hamwe n'abahinga batandukanye. Hari imigwi ibiri y'abahinga bagerageje kuraba kino gitabo kino gice ingene
Mose akivuga mu ndirimbo, akivuga nk'umuvugishwa. Mugabo abo bahinga babiri bose barumvikana yuko iyi ndirimbo yaririmbye yari ishingiye ubwa mbere ku Bisirayeli no ku migenderanire bafitanye n'Imana yabo. Ubwa kabiri yari bifatiye ku kungene bazoyiva ko bakayita, hanyuma n'ingene Imana izoshitsa ibikwiriye n'ibibereye ku nzira bazoba bahisemo. Niyo bayumvira izo bahera, ariko nibatayumvira izoba amashura n'uburake bwayo kandi izoguma igororotse. Nivyo vyabaye no kuri Adamu. Iki giti muremerewe kukiryako, iki naco ntimwemerewe kukiryako. Ico mwemerewe ni mwakiryako muzobaho bihe byose, ariko ico mutemerewe ni mwakiryako muzoca mupfa. Ico bahisemwe inkwirikizi n'ubu bariko barazibamo. Nejo hazokurikira Imana iriko irababurira biciye muri ino ndirimbo. Hari ibintu bitatu tugomba kwiga. Ubwa mbere, Imana ubwayo niyibwiye Mose kwandika ivyagezwe mu ndirimbo. Ubwa kabiri, hari amavuga atatu Imana ikoresha ku murongo wa 19: kwandika, kwigisha no gutahuza abantu. Mose niwe muntu tubona wa mbere nk'umwanditsi w'indirimbo. Niwe mwanditsi w'indirimbo. Nimba arabanditsi banditsi uzobona hanyuma, nimba arabanditsi bari muri no rungano rwacu, Mose niwe mwanditsi wa mbere Bibiliya yerekana. Yanditse iki? Ivyanditswe vyera. Yanditse indirimbo zitatu. Iya mbere iri mu Kuva 15 igihe bari bavuye mu gihugu ca Egiputa, Imana bakuje ukuboko kwayo guhambaye. Ubwa kabiri ni iyi ndirimbo ya 32 baririmbye ahejeje kwegeranya ivyagezwe byose akabishira mu ndirimbo. Hanyuma indirimbo ya gatatu ni Zaburi ya 90. Uku kwigisha Abisirayeli byari bihagaze ku kubigisha amajambo y'ivyagezwe, hanyuma no kubigisha n'ibijanye n'ubuhinga. Uno munsi hari abo twita abakonducteur canke abategurisha, n'aba bantu tugiye mu nteguro canke repetition usanga badufasha mu vy'amajwi, bakadufasha no mu majambo agize indirimbo. Ibi Mose nawe yarabikoze, ariko kandi aravuga ikindi kintu co kuyibatahurisha. Ikintu gikomeye cane ningene hampande y'umuziki n'amajwi hariho ubutumwa bwize indirimbo bisaba yuko baba batahura ivyo bariko bararirimba. Twiyumvire natwe abakino gihe, mbega uno munsi turaririmba iki? Twisunze runo rufatiro tuza kubona abibihe byose atakindi kintu bazoririmba mu ndirimbo uretse ubutumwa bwiza. Dawidi azotoranya abanyamuziki n'abacuraranzi abashire kugira ngo bazogume bibutsa Abisirayeli vy'Imana yabo. Tuza kubona harimo n'abavugishwa bavugishwa ubutumwa buvuye ku Mana. Ivyo tuza kubona isezerano rya kera ryose ryubakiye yuko abanyamuziki bazoririmba ubutumwa buvuye ku Mana. Nko mu isezerano rishasha tubona Paulo yandikira abanyefeso n'abikorosayi yuko bakwiye kugira ijambo ry'Imana riguye muri bo, hanyuma bagahanurana bakigishanya, hama bakaririmba amazaburi n'amatazirano y'ivyamwema. Tuza kubona urufatiro rwa Bibiliya muri kino gihe cacu ari cinkoramutima ku bijanye n'indirimbo. Ubu uri kuribaza ati none gute twoshobora kuririmba Bibiliya? Egome ntidushobora kuririmba Bibiliya kuva mu itangazo mu vyashuro Yohana, ariko mu batubangirije Imana yagiye irakoresha hari benshi badufasha kuhegeranya kugira ngo tubone ico Bibiliya ivuga muri make bishobora no gusohoka mu ndirimbo. Ubwa mbere Bibiliya ivuga ico Imana iri. Iyo ni ingingo ya mbere umwanditsi w'indirimbo, umuririmbyi, urongora ikoraniro ruciye mu ndirimbo akwiye kumenya. Iyo ariko akorera mu gikorwa c'indirimbo nta kindi kintu tuvuga mu ndirimbo uretse ico Imana iri. Ubwa kabiri hari ukuntu umuntu ameze. Bibiliya ivuga Imana umugambi wayo mu gukiza umuntu biciye mu mwana wayo. Tuza kubona umuntu aguma yigarariza bigaragaza ingene yononekaye. Hari indirimbo zikenewe guseruka hano hantu ingene umuntu agaruka ku Mana. Bwa mbere mu gutahura ko Imana ari umuremyi wiwe, ko ari yewe nkomoko yiwe, ko
ko yaremwe mu ishusho yiwe kandi yararabayeho abwirizwa guhesha Imana icubahiro, ariko ivyo bidakunda kubera kononekara. Muri ico gihe azana umutima wo gusaba, umutima wo kwihana, umutima wo kwezwa, umutima ukeneye kunagurwa. Birakeneye ko abanditsi b'indirimbo, abarongora amakoraniro, abaririmbyi, ikoraniro muri rusangi, tuguma tugaruka kuri no mutima wo kwezwa no kwihana. Mbega aho duherereye no munsi, izi ndirimbo ziracahari. Iyi ntimatima yo kwezwa no kwihana iragaragara mu ndirimbo, mu makonseri atandukanye, mu bikorane bitandukanye vy'indirimbo mu gihugu cacu. Mbega haracariho kwihana mu ndirimbo? Canke hari za ndirimbo ziguma zishira abantu imbere zivuga yuko twanesheje? Vy'ukuri si twebwe twanesheje, ni Kristo yanesheje. Twe tugaruka gutazira uwo yanesheje, si twebwe twanesheje. Hanyuma ica gatatu n'ibikorwa vya Yesu Kristo. Yesu Kristo yaraje ari Imana, yiyambise umubiri w'umwana w'umuntu kubw'intumbero hari cari kimuzanye, kugira ngo ashitse ukumvira kose kuko vyatunaniye kumvira, kugira ngo ari ikiguzi gikwiriye kutumvira kwacu. Yasheshe amaraso, hanyuma arapfa kugira ngo asozere ikiguzi gikwiriye, hanyuma arahambwa, ndetse arazuka atsinda urupfu, hanyuma asubira mu ijuru, asubira n'ubwiza yari afise. Ariko kandi turamwiteze ko azogaruka. Hamwe n'ibikorwa vya Yesu Kristo birakeneye ko dutebera ku bumere bubiri bwa Yesu Kristo. Birakeneye ko dutebera ku rupfu rwiwe, birakeneye ko dutebera ku gupfa kwiwe, birakeneye ko dutebera kuzuka kwiwe, birakeneye ko dutebera ku kuduzwa kwiwe. Mbega ayo makuru ariko aravugangwa mu makoraniro y'abera? Nimba atavugangwa, si ubutumwa bwiza turirimba. Hanyuma y'ivyo hari ivyizigiro dufise abavutse ubwa kabiri muri no rugendo rushishikara tubaho, hamwe n'ubuzima bwa misi yose n'imyaka Imana duha tuzomara kuri nosi, hamwe n'ingene inyuma tuzosozera byose tukajanwa guhambwa mu bibanza bitandukanye. Hari ivyizigiro dufise ko umubiri wacu uzogirana, uzozugwa. Turareretse kugaruka kwa Yesu Kristo, ariko turizera ko tuzobana nawe, azogaruka aje kudutora kugira ngo tuzobane nawe ibihe bidashira. Ariko kandi ivyo biraburira abataravuka ubwa kabiri, abataramwizera, kugira ngo vy'ukuri bumve bo kumva inkuru yiwe, nimba bazoba baragira ubugingo budashira ngo bizere, maze babeho bafise ivyizigiro bidahera, ivyizigiro vyo kuzobana n'umwami, aho amarira, ubukene, ingwara n'indi mibabaro yose izoba yashize. Abaririmbyi rero, abarongora amakoraniro biciye mu ndirimbo, abanditsi b'indirimbo, nta bindi bintu dukwiye kuririmba ningene ukuremesherezwa kugaragarira mu gikorwa ca Yesu Kristo, ningene turemeshwa no kugaruka kwiwe. Hanyuma vy'ukuri ivyo tuvyita inkingi zine zigize ubutumwa bwiza, nizo zikwiye gusohoka mu ndirimbo. Ivyo turavyagura gose mu ishure ry'abanditsi. Ndabatumirira mu mwaka uza mu kwezi kwa kabiri tuzokwakira urunganwe rwa kabiri. N'uyu mwaka twatanguye gutegura urunganwe rwa mbere, aho gwandika indirimbo barongowe n'ubutumwa bwiza. Kaze cane mu mwaka uza aho tuzofashanya. Mu kurangiza rero kino kiganiro, reka dutebere cane kubijanye no gutahura ivyo tuba turaririmba. Mbega vy'ukuri nimba uri umuririmbyi, uhora wiyumvira ku ndirimbo uba uriko uraririmba, amajambo agize izo ndirimbo uriko uraririmba ubu yatahura, uba wemeranya nayo, ubu yagumbira. Ushobora kuba uri umwanditsi w'indirimbo, mbega vy'ukuri indirimbo uhora wandika, uhora utahura ry'amajambo ushira mu ndirimbo, uhora wiyumvira ku ntumbero y'iyo ndirimbo, ico indirimbo izokora ku bazoyiririmba, ku bazoyumviriza. Ushobora kuba urongora amakoraniro biciye mu ndirimbo, mbega nibihe bibazo banza kwibaza mu guhitamwo indirimbo? Nibihe birongora uguhitamwo kwawe indirimbo? Ni indirimbo uba utahura amajambo azigize, canke turaba indirimbo zigezweho akaba arizo twisunga? Nimba uri umucuraranzi, uhora wiyumvira ku majambo uherekeza mu ndirimbo zawe. Uri umucuraranzi twemera, uri umucuraranzi uvuza neza, tubona ko ufise ingabire. Mbega vy'ukuri igihe uri kuracuraranga uriyumvira ku ndirimbo zigize, ku majambo agize izo ndirimbo? Iyi migwi igize umugwi w'abanyamuziki. Birakenewe ko
kwiyumvira kuvyo turirimba mu ndirimbo, kuvyo duherekeza mu ndirimbo mu gihe ducuraranga, kubera ko hariho inyishu tubwirizwa gutanga ku mwami. Inyuma yo kwishura kw'Imana iriteza inyishu. Hama abera igihe baza guhura n'umwami baba baje kongera kwiyumvira kuri yo. Igihe babitegerejeyo, igihe basabanye nayo, hari inyishu baza gutanga. Baza gutanga inyishu ishingiye kuco babonye umwami. Igihe rero turiko turaririmba ikindi kintu atari Kristo yahishuwe mu ijambo ry'Imana, by'ukuri tuba turi hanze. Muri ico gihe inyishu tuzoba turatanga mu ikoraniro azoba ari inyishu zitandukanye. Naho tuzoba dutandukaniye n'Abisirayeli bazoba bararirimba ishuri, bavyinira ishuri, batambira ishuri. Igihe conyene tutazoba turaririmba ubutumwa bwiza, tuzoba turaririmba ikindi kintu atari Imana. Hanyuma uburyo bumwe bwo kuririmba ibigirwamana ni igihe turirimba ikintu cose kidashingiye ku ijambo ry'Imana. Imana irushize kudutahuza tubone yuko ijambo ry'Imana arirwo rufatiro rwo kwizera Kristo, ni ryo rirongora ikoraniro n'indirimbo turirimba ziba zishingiye ku ijambo ry'Imana. Hanyuma nitwaririmba indirimbo zishingiye ku butumwa bwiza, nitwamara kutaha abantu bazokwibuka ayo majambo. Hama Imana ibandanye kubaganiriza ikoresheje ayo majambo agize indirimbo. Ariko Imana ntizigera ikoresha amajambo atari y'umwana wayo, ntibikunda. Imana idufashe kuraba aho duherereye n'aho yaduteretse, ko vy'ukuri turiko turaririmba ubutumwa bwiza. Murakoze.